Yagenze neza nzi ko navyo nyine vyamaye courage kugenda hama mbonye umugambi wanje kuri kuragenda au niveau provincial nemveye ko une fois ngiye au niveau national bizofasha cyane gushika ku byo nshaka hama ndabana Miss Burundi ngati pourquoi pas ntogenda ntabwo wangifise narayibonye ingene bimeze ubwa mbere wari ufise ubwoba mugabo kibijana cyane je novuga ko style de vie yanje itahindutse cyane ntiyahindutse cyane akahindutse nagaye maybe abantu barakuramutsa barabara bakumenye muga sino style de vie ko nigenza abagenzi banje ufata bus birakorohera kugenda gufata bus Allez gose kuko rien n'a changé cyane bon byarashanje nyene ko iyo visibilité waronse 2500 ndaguha ibajere uzoca ugenda n'umuduga misi yose ucukurana projet ntushobora kubishobora nikiye kintu wifuza kutazoba mu buzima umutwaro ku bandi aheruka kujaho umugwi uzotegura uzotora ishirahamwe ritoza riratunganya irihiganwa rya Miss Burundi kuri wewe nk'umuntu yabibayemo umuntu yabaye muri Miss Burundi ubona hakwiye kujaho hokogwa iki hojaho ishirahamwe rimeze gute rifise iki kugira ngo competition ya Miss Burundi igende neza uko muvyifuza Salut guys, muraho murakomeye, j'espère yuko meze neza, muguwe neza, mushimana uko natwe dushimana muri BI. Ni Gloria Munezero kuri micro. Ndi kumwe na première dauphine muri competition ya Miss Burundi 2023. Ego, ndamwikaze muri studio yacu, ndamwikaze aturamukirize abakunzi bacu, abakunzi biwe hama dushaka kuganira. Murakoze merci gose kwikaze ndaramukije cyane aho muherereye nizere ko mumeze neza gose yitwa Ngabirano Belange Edisa warukize ukabona cyane narizi brem umeze neza makuru yawe nawe ni sawa nanje ni sawa meze neza usa neza urakoze nawe urakoze ni cyambere ndakwakiriye muri studio yacu franchement ndagushimiye kuba waje hama nashaka ko dushobora kuganira hari abantu benshi baba bakubona ku mbuga ngurukana bumenyi bamenye ibyabaye mu gihugu muri 2023 uko byagenze mugabo peut-être batari bwaronke opportunité yo kumenya Ange Belange Disaninde Okay, ashaka kibazo kinini. Ni kinini turashaka kumenya rero Belange Edisa. Alors, Belange ni jewe, physiquement. Mfise imyaka 19, mu kwiza 20 ans. Sigaye mezi makenya. Naje amashuri yanje yisumbuye, haje imyaka 2 muri 2022. Nkaba naragiye mu mahiganwa ya Miss, muri Miss Ngoma no muri Miss Burundi. Inyuma yo guheza secondaire naciye nja muri Tujenge ni université kora ngaye Bujumbura yego ngira nakoga resume gatoya urakoze cyane ufite imyaka 19 umaze kuja mu ma competition abiri competition ya mbere wagiye muri Miss Burundi muri competition ya Miss Burundi usanzwe uri Miss Ngoma waramaze gutogwa kuba Miss Ngoma wagiye ufite imyaka ingahe muri Miss Ngoma 18 ans wari wahejeje ishuri nahejeje ishuri none nyiza avant ko tuza gushika kuri ivyo byose nshaka kumenya wakuze umeze gute ko urumva urakunda kwitabira amahiganwa nkayo wari usanzwe ubizi kutesa ako rero urumva wari usanzwe ubibona bon canke barakunda kubikubwira vyakenze kutukubwira wiyumvire kuja muri Miss alors ko nakuze biratandukanye cyane ntukwibaza ko alafa no umuntu yagenda kwitoza muri aya mahigano kandi nasiko ndari umuntu atavuga cyane atinya kuri bamwe bamuhira nyene naravuga ko usanga bumenyeranye usanga iyo abantu usanga mutazinanye sinavuga cyane mugabo par abandi bantu barambwira ati ngende kwitoza muri Miss Burundi kiri umwana nyene kujya kunwa gucokoza muganye rero sinavuga ko ivyo byatumye ngenda kwitoza alafa
gusa ko nayimejeje ishuri amashuri yanje yisumbuye kandi ya opportunité nziza turazi twese ama competition ya Miss ngene agwa platform nini ushobora kwigiraho ibintu byinshi gukura mu mutwe même si udatsinda biraguha visibilité nini cyane ushobora gukuramwo kuvyaza umusaruro no uvuga donc nayimejeje amashuri yisumbuye cyangwa ati comme ntaratangura université reka ngende muri competition nayigire byinshi nayifise umugambi ndawutwareyo nyene naje ndonkiyo opportunité abandi baronka Jafet ikintu nariko ndatahura wari muto n'ubu uri muto uracari muto ivyo vyiyumviro wabikurahe wakuze ushaka kumenya ikintu cotuma utangura kwiyumvira niho ugiheze secondaire wize ku ishuri basanzwe babigisha sinzi byari bimeze gute kugira ngo ushobore kuba kuri iyo myaka yawe 18 ans kuvuga ni imyaka 18 niho wari ukiba major ugaca wiyumvira uti ngira ntangure kurondera uvuze ko wari usanzwe ufise umugambi wari byari byavuye ukiri muto nk'uko fete nibaze yuko byose ari nibaze ngera umugambi w'Imana ko nkiyeza nize kuri excellence by the way urumva basanga yibagashamo igitega y'ama école d'excellence usanga babashiramo ako kantu ka competition ko gushaka kuguma uraba aho uja umva gumukura buri mwanya no mwishuri usanga ariko nyene rero uhejeje bavuga ati Imana sinicara ko nategura kuja kwiga kuri Université du Burundi donc nafise binane atana kimwe ndakora hama navuga ati Mana ntegeza kuronka ikindi kintu kinyokipa muri uwo mwanya sinsubire inyuma mu bwenge kandi umva uwo mwaka umbere mwiza ndawurehemo byinshi singume nicaye nk'abandi bamwe naho rero muhira naho nyene babonye iyo competition kujya balansa bose banyakohaje ati urahejeje rondera iyo projet ugende hama ntawo bize usanga biragenze neza nubwo bitagenda neza ni opportunity ushobora kumaramo uwo mwaka umva uticaye projet yawe yari Gitega plus saine plus sûre et plus développée yego nayo byagenze gute none waragiye muri competition waratowe hanyuma uragira iyo projet byarakunze kuyishikako ego buke si 100% n'ukuri no mbeshe hari byo nashaka bitakunze mugabo nibaze yuko nagerageje uko même après ngiye muri Miss Burundi niyo na tanze nayo nyende gusa au niveau national donc naca nkora igitega n'andi ma province donc naragerageje ivyo nari nashaka gukora nka mwaki narabikoze okay ni byiza umva byakenze neza hama bon warasanzwe bigitega mugabo ico gihe yego nayo navukiye hanyuma ucuramano yego wavuga igitega ucuramano Bujumbura sivyo umaze kumanuka Bujumbura ucuja muri competition ya Miss Burundi 2023 navyo vyaje mu gute deja wari usanzwe ufise urugori rw'igitega muri Miss Goma uca wiyumvira gute ko wari wabaye gomonde nyene wago ushaka byinshi wabonye ko bikunda nibaze uko nafise experience y'ivya mbere vyagenze neza nibaze ko navyo nyene vyamaye courage kugenda hama mbonye umugambi wanje kuri kuragenda au niveau provincial nemveye ko une fois ngiye au niveau national bizofasha cyane gushika ku byo nshaka hama ndabana Miss Burundi ngati pourquoi pas ntogenda ntabwo wangifise narayibonye ingene bimeze ubwa wari ufise ubwoba mugabo kibija cyane ubusumva bw'ijambo teza ko ufise ubwoba muganye ni avec entourage aba bajya bakobwa muri komayiganwa aba staff baba organiser competition barafasha mukavamo ubwoba gasino pour Miss Burundi yari ico kimwe ubwo bandi bwa ico kimwe na Miss Ngoma bane namazogira experience mugabo none biteguwe kumwe Miss Ngoma na Miss Burundi bitegurwa kumwe c'est presque la même chose ama étape ni nkaco kimwe muga maybe rero deep down ni hucu usanga Miss Burundi biri grandiose than Miss Ngoma mugabo ni presque la même chose ego urambwira rero uti ntabwo banari ngifise hamucura genda umaze gushikayo rero waciye usanga kumwe wari uvyibaza niko vyagenze canke wasanze harimo akandi kantu utari wiyumbiriye ashera ibindi bintu deje umunsi wa mbere agiyereje kwiyandikisha ujya munsi wa ma preselection ya mbere aha koga basha beza uriyumvira ati naje gukora iki
naje gukora iyo usanga bose bari confident baraciye ubwenge ntabwo baba bafise bo rero usakana k'ubwoba bugati barankuramo nyene muri umunsi wa mbere canke urumva biba biteye ubwoba cane cane ryo musi wa mbere wanteye ubwoba umunsi wa mbere mwanya hagiye tuba turi benshi mbe mwipresentira aho abantu tutaba tuzi aho abantu bipresentira baragirana barabitumako bakabivuga hama bakagenda bakiyandikisha hama bagaca babahamagara mugaca muhurira kuri Roka niho twe twahuriye hama umva ca preselection haba ari abakoci babaze ibibazo karaba ingene mutambuka hama bagaca batora 26 muri nka 400 canke le même jour ata formation yigeza iba bagaca bavuga bati tugomba dutore turaba ingene mutambuka atana nimwe bigeze babibigisha naizo nyene preselection wewe urumva nka wowe vyari kuba vyoroshe mugaya hariho abantu bataba baja baba ari ryambere bitabiye ayo mahigano no bica bigenda gute nagira barabigisha urumva uwo munsi bari juste kuraba ngira kuzina na base utambuka ja neza utafise ubwoba utambuka neza no gutambuka udafise ubwoba jare udatinya utunama hama kuvuga nawe kuzi kwiexprima ja ugiye imbere y'abantu babiri deja abantu babiri nta public bihari abari juste uwo mu coach wa development hamwe na nuwo gutambuka yuko umva ukuravuga utadidinganya uzi ivyo kuravuga uzi ivyo ushaka uzi gituma waje muri Miss Burundi cyo turamwe rero abo 26 wobona uratowe uwo munsi wageze ubwo mugabo uratowe urarenganya hanyuma uragenda urashika no muri 12 c'était après les 26 yacaba 11 yari 11 twebwe mbutari muri yari 11 mwashite muri finale muri 11 byagiye birevole ushaka ko tubwira mu majambo make ingene vyagenze muri iyo competition bon muri rujya rugendo ko muri rya Miss mbebe mara Miss ngahe Miss nibuka mbwani nk'amezi nk'abiri canke 3 mugenda muragira amafisite murondera babatora mugirane ego biba bimeze gute none naho biroroshe niwe byoroshe personnellement niwe byoroshe kubera ko muri uwo mwanya niga muri tujenge hama twatangura de 8h30 à 16h tukasanga ama competition Miss Burundi nayo atangura twatangura de 15h amasana nibuka à 18h 19h umva amasaha yaragwanamo hama kwishuri nibanyemera gusiba kandi muri competition nibanyemera bambwira ati usivye ama repetition uzoza gukora iki ko nama repetition uko twigenza amasaha twashika zose barabikota ucegwa amanota yabagiye usivye amanota yabagiye alafu baca bimva none natsinzwe ntaratangura mugaye baca usanga ari stress kusaba uruhusha kuzurasaba imbabazi n'imyeri kwiexcusa misi yose umva bari ngorane hama na stress usanga projet ivyigwa nibaza ko benshi ariyo challenge bagira kwifatanya n'amashuri ngala fanye ni support niki kinone we cakutuma ubishobora ngira kuburi ko ufise umuntu akufasha ubu ufise equipe aba famille baragufasha cyane nuko ubishaka nyene ubushaka nyene gutsinda cyangwa ushaka kubandanya muri competition biraguha courage yo kubishobora iyo umuntu ari novuga gute iyo umuntu ari kararondera ikintu nko mu mashuri ndavyibuka ubitora biraho ngaho ubona umenga birasanzwe uvuga uti ikibanza cyacu cyose isifiko gusa nzokunguruzwa mugabe iyo umaze kuba ubitora cyane hari akantu kaza muri wewe y'ubuntu umenga ubwira usubira inyuma gatoya we nivyakubaye ko kuko wavuga uti deja nsanzwe mfise couronne y'igitega ntiwigera wiyumvira uti je ntatowe vraiment kazomba baza canke ukakorana nyene umutima ndazi oya ikirenze ko ntavyiyumvira munenege Miss Burundi mvuga ati nshaka visibilité isombi ya Miss Ngoma maze gutorwa no kuja muri demi finale cyane kuva muri demi finale kuja muri finale aho navuga mana ya visibilité nayironse kuba deja finaliste wa Miss Burundi bamaze kuronka visibilité donc nashaka kuryoherwa muri iyo competition kuharonka abagenzi ko ushizemo akantu ka competition cyane usanga n'abakobwa mwari kumye utari kuragerageza kunuwa iyo relation nziza ukashusanga umushaka gukompeta mbona nshaka ndyoherwe ndonka abagenzi ndonke niyo visibilité n'amavantage iki cyakuryoheye cyane none muri rya periode yose mwari muri bijyanye bon wari urushe muri competition mwese mukuraho ingufu zo kuba abagenzi hanyuma mukongera mukaja muri competition ibintu byo bitangaje uje usanga harafa ari nk'abagenzi fise ubu benshi nabo muri Miss Burundi aho turi close cyane muri no
muri uyu mwanya naho Miss Burundi biratangaje kungena usanga abakobwa alafa mudashaburiraniye cyangwa mutankanye niyo uba yatowe ntimushavuriraniye ntakushavurirana bose ariko kugoye muri projet aragufasha akagira no muri competition nk'ama twese umucoach mana defa yadukarira gaje usanga alafa rero twese turimuka groupe usanga twese turavugana wewe ngaya yakubwiye ibi hindura uku usanga tukamubwiye ingene yo hindura pitch yiwe kwera bigende neza usanga umwe wese akarafashanya nta numwe yakaraba ngo nera mufasha aduca nsumba usanga nyine twese ko turafashanya ne sinzi nabigenza ngene twabigenza twege nyene gukora ikintu ciza cyane uje konzi ko bahora bambwira ngoma dabijanye no mu bintu vyo nkino nibiko navyumvise bavuga yuko nk'abantu bakina iyo ari ama equipe a concurrence sinzi ko bavyita usanga imwe comment dufate nk'urunani na Dinamo basi dufate hanze Barcelona na Real Madrid ko bakinyi babo badashobora kwicarana badashobora gusangira badashobora kugirana nagira ngo mu bintu biri professionnel vyategerezwa kuba harimo ako kana oya Jene baziko nabanye bakinyi batubesha no kusitabaje tuzosanga alafa bicarana bakavugana udu tips ko gukina neza jare bakahana ama idee canke impanuro navyo tubuzi ko tutabaze mugaye sino je ndabiye kuri twebwe byari byiza kuko alafa ijya competition niyo guteza imbere umwigeme rero na twebwe aba candidate en soi twebwe dukwiye gufashanya twebwe nyine tubanze twiteza imbere kandi kwa ntera imbere nuko mfashije bavuga umutwe umwe ntiwigira inama mu gihe turonse iyo chance yo kuja hamwe c'est bien yuko twese tugerageza kuduzanya haburana benshi agatsinda tuba tubizi tugitangura rero vomye yuko at least ubumwe azotsinda n'abandi barimo muri iyo competition bazogenda bugurutse mu mutwe canke bateye imbere muri iyo projet yabo bagaheza imeze neza hama baje bashoboye kwitwara handi nimba bo bitakunze yuko iboneka cyane muri uwo mwanya muri visibility bavuze yuko kuja muri cya competition washaka visibility ivyo washaka warabirose visibility warayirose niki kintu byakuzaniye mu buzima bwawe donc kuja muri cya event muri cya competition no mu buzima busanzwe ubiroranishije ni nakaye kunguko hakuwe abantu nabo bazana ibintu byinshi ko uri we nuvuga jewe ntaraba miss nta bantu benshi bari banzi mugabo info ugiye imbere urabona abantu benshi bakurondera yego beza n'abatari beza mugabo abo beza nubwo bari batatu canke babiri bazana ibintu byinshi eje nuvuga yuko miss bonakwi abantu benshi abantu bangize ubundi ubu nabo bantu nyene bataba bafashije canke bangiriye nabi nabo nyene biragukuza mu mutwe kuko bavuga ngo meme abayinimi bawe nibo batumukura cane kuko umenya tuntu zirakora ko rubirinda donc byarankujije cane abo bantu barafashije cane kandi no muri iyo competition narakuze urakura cane mu mutwe donc kubera uri kuriga kuragira na mu burimo uramenye ni baguhaye projet ukora tegereza gukura mu mutwe ko umenye ingene bigenze bakora projet kandi competition miss kuvuza n'abantu benshi cyane tegereza gukura mu mutwe ko umenye ingene bajera okay hanyuma ni bon ndavuga bwiki amahirwe warayaronse sivyo uragira abo bantu wari ukoresheje nk'agatemonyaje gatowoduha ni hehe wari uri avant kuja muri iyo competition n'ubu nkenye ahugeze ifyo utaruzi peut-être avant uvuga uti ukoresheje exemple rikon iboneka twoshobora kuvuga uti avant nari nga ubunyegeze nga avant yuko nja muri competition umuntu asanzwe aba murasanzwe ari umuntu ajana nibije kuvuga yago ubuzima bwanjye bwari bupanze inzoheza amashuri nce niga université ku Burundi cyenda nyine bikurikira après université gusa ubu ni wa muntu ati kandondere kaza kantu usanga kanafashije kandi yari wa muntu usanga ikintu cyose akeneye arasaba abavyeyi mugabo ubu nagiye mu Miss Burundi baronsa abagenzi bash bakwereka aho bageze batandukanye bakwereka tkonkoraka ubu sinsa ibintu byose abavyeyi urashobora kubirondera uku wewe nyene guruka mu mutwe uvyironderere donc nibaza yuko ubunye jewe après Miss yanavyeyi babitemwanya narakuze cyane antatandumerezi muhira ntibakibanagira bane ntibakimbana bamuherezi bakwiye kuguma babaza ugeze he ubu barafise nabo nyene confiance bafitiye hama nibazwa ari gukura mu mutwe kumenya ati
apa amashuri n'inyuma y'amashuri hari ubundi buzima ukwiye kuba active muri bwo ko ushoboye gutera imbere cyane. Okay, hanyuma ku kintu cerekeranye n'ingene mwitwara après kuba Miss biroroshe bisaba iki kuguma kugira ngo ugumane kuko urumva muzwe kuba umustar bon sinovuga ngo kuba umuntu abantu bose bazi kugenda mwibarabara bakuraba ugira birakorohera n'ikihe kintu cyakugoye muri vyo warumenyereye urumva wari usanzwe uri Miss Goma mugabo urumva ngaho ego ufise visibility cyane mugabo ruguru peut-être cyane baba bakuzi ko nyene mugabo ntibiba arico kimwe no kuba première dauphine ni biba bimeze gute nawe heje nibaza ko atakintu na kimwe novuga kiri extra dan ntaco bisaba kuguma ndazi bivana byose n'ukungene wowe uvyakiriye uciye ushaka ucuhindura style de vie yawe yose bizoguhanga cyane kuko usanga même les moyens ntizikwemereye umva ego urabaye Miss mugabo non plus tu deviens pas si riche nkuko kose urumva je navuga ko style de vie yanje itahindutse cyane ntiyahindutse cyane akahindutse nakaye maybe abantu barakuramutsa barabara bakumenye muga sino style de vie ko nigenza abagenzi banje ufata bus birakorohera kugenda gufata bus allez gose kuko rien n'a changé cyane bon byarashanje nyene ko iyo visibilité waronse 2,500,000 waronse ndaguha ibajere uzoca ugenda n'umuduga misi yose ucukurana projet ntushobora kubishobora donc je pour moi narabati nta muduga waronse nta kintu na kimwe kizohinduka mu kungena ugenda uzogenda kugenda bagenda hama rero nayo rondera ukundi kuntu yakoresha bizokufasha cyane mugasi nushatse kwendura style de vie yawe yose ucuyageza gushira ku yindi niveau de vie utariko udafise amahera yavyo kandi amahera baguha ntabari yamahera zo kwamaho igihe cose uyakoresha umugambi wawe uba wa présence donc c'est mieux yuko gerageza ku balance si wo change cyane wo guma handi barabakota après si umugambi mwawukoze hari ibihano batanga kutawukoze uko vyategerezwa bigenda gute ubu ntabihari nabambeshe Miss niwe yarafise yategerezwa kuza aratanga rapport après 3 mois mugasi n'abadauphine na Miss Populaire bobo urawukora nyene kubwo wewe wumva wo ukora sino ntawo gukurikirana none musanzwe abadauphine mu mufise akazi nyabaki gukora uwo mugambi wawe wewe nyine wa présence umva wemereye abantu no kuaccompagner Miss muri projet yiwe canke n'ahandi hanagiye mu ma projet yiwe muca muri projet yiwe muramufasha muca mufasha mva kuvugiye umufashe ntiwo kwa urumva mufitaniye imigenderanire myiza nami cyane besto mugenzi wawe savais pas twari kubatumira mukaza muri kumwe kugira ngo dukorane mubwira ikindi gihe kende mutumiye ikindi gihe tuzobatumira muri kumwe haheruka kujaho umugwi uzotegura uzotora ishirahamwe ritoza riratunganya iri higanwa rya Miss Burundi kuri wewe nk'umuntu yabibayemo umuntu yabaye muri Miss Burundi ubona hakwiye kujaho hokogwa iki hojaho ishirahamwe rimeze gute difisi iki kugira ngo competition ya Miss Burundi igende neza uko muvyifuza je nibaza yuko deja yari harubu nukuri yari sawa bien sûr hariho nk'ama ide twobaha kandi nko kwanfonsa cane kungene abo bigeme batowe visibilité yabo yoboneka cane gose gusomba hama no kubakompanya après competition ya Miss usanga benshi bashizemo inguvu avant mugabo après ugacucanga harimo nta mamwaya menshi arimo kuko hari nibaza yuko uburyo buri financier bwo bugoranye bazi ko bashami inguvu après yuko batogwa mbe bazobakurikirana gute zogenda gute kubera abo bigeme batoye benshi usanga ari batonya tubafashe au niveau mental na au niveau y'ama projet yabo na au niveau kungene botuma uburundi bumenyekana bisanzwe nibaza ko ariho Miss botuma urundi nyene bumenyekana hanze cyane muri tourisme cyangwa mu bindi bintu
twokoresha gute iyo higanwa ryiza cyane kwa gishoboye kuba ryiza gusumba. Okay. Tumaze kubona ama competition menshi aba ugasanga ari ama competition aba au niveau ya East Africa ukabona ni byinshi ama université atandukanye kubera iki utapostiye ngo ugendemwo alors que dora tubona n'abapostire bakagendamwo kandi batari basanzwe bafite izo visibility nk'izo kubera iki hari haba miss hari haba bisho hari haba bigerageza bakagenda ukabona baguma bagenda hariho n'abandi tubona umenga nyene baca babirekera ngaho n'ubunebwe biva kuki. Oya nibaza ko ari umwe wese ari objectif aba afise. Je nibaza yuko ama objectif yanje muri no mwanya ndimo yanyemerera kuja hanze y'igihugu canke kwikoncentra cane kwa najya competition yo hanze y'igihugu usanga gusaba umwanya munini wo kwikoncentra. Rero jivyo narimo ivyanyemerera kuvyiyumvira gusa maybe yuko naje nabishatse kandi une fois ushatse ikintu urakigera ko nyene ushizemo ingufu zose. Rero umunsi hazogera mbona ko mfise umwanya wo kuvyibishamo cane ingufu nzogenda ntiharengerana cyane. Hari imyaka irengerana ariko imyaka irengerana hari imyaka irengerana gusa sino just ndabaswa ndarengerana niko nanje ndakatakokiye. Iyo uri kurategura ikintu uragira ubwoba ukavuga uti iki kintu nagishikira bizogenda gute nzobishobora gute nzokirana shaka kumenya wewe nka Belange wewe wiyumvira gute ni watogwa ukiciyumvira uti ngiye kuja muri Miss Burundi muri rijya higano wiyumvira gute uti nshibishitse ngatogwa nkaba basi muri les 3 premiers nzoba meze gute waravyumvira wiyumvira gute hanyuma ujya munsi naho umaze gutoka ukavyumva waciye wiyumva gute. Hewe kwansubizayo navyibagiye je akabwe twari kumwe kabana k'abakobwa twari kumwe twaririnda cyane kuvyiyumvira kwacu usanga uvyiyumviriye kungene uzoba muri bajya batatu nibikura uraryoherwa niyo mama ushaka gukora cyane gose ku buryo urashasanga kakanu ka competition ndabirinde bajya sibyo bashaka rusanga nurikurani wa ayo ma relation ko nabivuze bwa mbere. Rero nagerageza avuga mana iyi competition jemu ndagusavye ibintu byose bishoboka nze ndabiceko yaba kuronka abagenzi yaba kuguruka mu mutwe yaba kumenya kungene notwara umugambi wanje byose nze ndabikora. Rene baza yuko ayasate abanyene bavyimvira ati nere nk'ubu notsinda bizogenda gute nuko uvuga ati reka ndeke kushako umutima cyane une fois ntatsinze byoca bimbabaza mugabo utsinze utavyiyumviriye ugata amen natsinze muga udagiyemo rero bagumye uvyiyumvira urapfa cyane urababara gusuma hamusohotse hajye babandi mwari muri abagenzi batatoura tukabayambira ukabavugisha kujya nyene Alesta bose nibaza yuko bagize uwo mutima wo kutiyumvira cyane gutsinda ati ntegezo gutsinda uko bizogenda kose nibaza yuko badatsinze baba bavyakiriye ama mva bica byorohaye ku Felicita n'abagenzi bawe bashoboye gutsinda. Okay. Wavuze ko gifite amahirwe ivyo nariko ndavuga ivyo hanze ubunye bagira basubire bategura ihiganwa umva rizoza mu mwakuza nibaza urashobora gusubira kubamwo canke warabaye Dauphine ntibikunda. Ntibikunda bajya bane ntibemerewe. Les 4 premiers ntibemerewe hemerewe abandi batatu umva rero ni bibi ubonye wari kubisa amahirwe peut-être yo kusuruka postira hama ibyato yego muga sino si bibi cyane kuri jewe kuko urumva aho ngeze ndashima kandi sinzi nuko nayo gusogera kubaje yo gusubirayo kandi bivanye rero nivyo wabayemo vyose kuva mu buto kuva ugenda muri ayo competition ko arabiri kuko simato vraiment kuko utaragerageza ikintu nibaza yuko umuntu abayumva umenga ni gito mugabo nkawe wabibayemo uraziko bitabari bitowe shaka kumenya kuri iyo myaka yawe ni giki wobwira abandi bantu urumva abandi bajone nkawe peut-être biyumvira bati ndacafise imyanya ndacari muto ndacari ko ndakura nzoba ndabigira cankwe reka mbanze njye ubuzima ndacari umva wewe wobabwira iki nkawe uri kuragerageza kurabaje n'ubu ngene bitwara ngene bagenda ngene batwara ubuzima bwabo ikintu cyo nababwira nuko uko bageze inyuma ikintu nikutagikora uzurabe ni muzi ufise programme comme ata yesanza kwa 15h kandi 16h kandi 17h usanga ataco wakoze rero we nimba ushaka ikintu nimba ari ikintu kiri mu mutwe ukora ubunyene nta myaka yo kuraba nibaza yuko nta icyo kintu cy'imyaka kidakora na gato gukora si imyaka gukora ni mu mutwe rero we nimba ufise ikintu ushaka kujamo kigendemwo ubwo nyene uciyumviriye
nimba naho ubona yuko utogishaka ko ubonyene tanga ururondere ingene ubonyene ugifise iyo myaka ubonyene uciyumviri utuntu two gufasha ni hagera yuko kijamwo bituma biba succès neza sine kintu babwira nuko une fois uguma wegeze ibintu nane nivyo kubikoze okay ku bintu vyabaye kuri Miss ufise urugori mu Rwanda Miss Muheto Divine Muheto warabanye vyamubaye wo kuri wewe ni nk'ikihe kintu wo bivugako timwa urabona ingene byagenze pour le moment yarafashwe arafungwa ibiki nibiki nibaza ko vyavuzwe cyane gose si wo muntu wa mbere akoze bijya bintu nibaza ko vyavuzwe kubera yuko yarasanzwe ari umuntu azwi kandi aserukira donc yatowe nka Miss Rwanda we kuri wewe nirihe somo byaguhaye nikihe kintu wo bivugako muri ibyo nibaze yuko icambere ni kuvyirinda mugasino ikintu coco nakibonyeho nuko nta muntu numwe bo kujuja ibintu umuntu akora kuko ico wewe camubayeko nawe ni uko uyu munsi co kubako byiza ni kwigana guhanurana bisanzwe mugasi no kujuja umuntu ni bibi cyane je bico navyige nabonye amakomantere menshi abamuhoza bambwira ati wakosheje ikikubikira ntuzubikore kandi ntubuzi exactement amahezo atumye bikora maybe ari mu bihe bigoye hama vyashitse umva we ntuzi ya circonstances byabereyemo ikintu nahigiyemo vu ibintu byose byabaye amakomantere n'ibindi byose si byiza kujuja umuntu uzubanza utabari gituma vyagiyemo hama ikosa yaguyemo na barashaka kwigwamo nta kintu na kimwe cyose mutarigwamo sino mugabo ni kwama twirinda ibintu bibi surtout namwe mama surtout buri image y'abandi bantu gerageze ubereke image nziza ube influencer neza ngagumura umuntu gumura umuntu style niyo mpamvu navuze ati faut pas juger umuntu ko ikosa yaguyemo nawe ejo urashaka kurigwamo utazi nyene wariguyemo okay mbere ko turangiza donc twavuze cyane ku bintu byo muri Miss byo muri inde nka mu Miss nk'umuki ariko sinigeze takubaza kundiki yushavuye bumeze gute biba bimeze gute na ko ngaba uvuze utari yaraciye mu bihe bibi iyo nawe uri mu bihe bibi cyangwa ukagira stress cyangwa ukagira ucugira iki hewe ngene ibintu ndamaze guca mu bihe bibi yego hewe je nibaza yuko ngerageza kuvugana n'abantu cyane abantu baba bari impande yawe kwa wirinde ko bigukora ko gose niho mental kusanga abashi uvyigumijemo usanga wagiye muri za depression rero je ikintu cyambere nkora ni kuvugana n'umuntu turi kumwe hamwe cyo ikintu cambabaje canke ibintu ndiko ndajamo jari biragoye cyane nibaza yuko nugurukira abantu urabugurukira abarabagenzi bica bimfasha kuvyibagira canke kwakira ivyabaye aya defo babikwiye yuko wakira ibintu uri mu bibi ushoboye gukira canke ushoboye kumererwa neza umunsi wawe utunganya gute kuva mu gatondo gushika ku mugoroba ibibazo vyawe iminsi yanje presque yose bisa nabwiye yuko ubu ndafise agastage muri tujengi mu gatondo ndavyuka gusenga nk'abandi bose benshi amagenda muri tujengi nta 16h biravana amaprogramu y'umunsi ingene batunganyije après urumva iyo 16h amaca nta muhira hanyuma umuntu muri proche cyane muhira ninde bose haba hari mwumwe atwama ategeka ko hari mwumwe haba hari mwumwe mutsaga muri proche wa wundi usanga uvuga uti uyu muntu mba ndamubuze muhira ndumva mbuza akaca kumbura cyangwa ugira nabahungu gusa n'abakobwa gusa bavuka umuhungu uwo muhungu reka tumye hose kaza kenazo twenga mwere twese turi proche ariko twese tubwirana vyo mu bintu byose nta numwe kumukuru gushika kumerere no kubara kuri papa gushika kuri jewe twese turabwirana ibintu byose donc wakuriye mu muryango papa na mama bari abasheri shushu biravukana biraryoshe ni ikintu cambere kiryoshe kuri abagenzi n'abavyeyi bawe uri kurakura wifuza ubuzima bumeze gute après ibi byose ubuzima nipfuza ni kuba mari ikintu abandi bantu kandi kuba jewe nyene mbona yuko nateye imbere kandi nashize ku byo nshaka kandi kubona abavyeyi banje bari fyaye ikintu nabaye na famille yanje uko nibazi ko bayavestishemo cane ibintu byinshi umutima wabo amasengesho yabo uburyo bwabo muri jewe donc nzoryoherwa mbonye yuko iyo bambonye batwenga bakavuga ati
ibikorwa twakoze n'ibyapfuye ubusa hama n'abandi bantu mu environnement yawe nabo nyine baronke ko kuri izo nguvu ziwanje niza famille yanje. Nikihe kintu wifuza kutazoba mu buzima? Umutwaro ku bandi. Nico kintu wifuza kutaba? Presi ngoma ndakubaza, presi ngoma mfite ibintu byinshi byo kukubaza. Ndakushimira cyane ko wakoze peut-être ikindi gihe uzoza dushaka kuganira no ku bindi bitandukanye. Uno musi nari nshaka tumaze tukumenye d'abord tumenye ivyo byose hanyuma peut-être ikindi gihe nzo kutumira tuganira no ku bindi bisanzwe bikiza ndiruka. Rakibaza. Sinzi ko ari cyo no banibagiye kukubaza canke ushobora gushikiriza abariko baratwumviriza akajambo. Niba hari ico uri kurategura gukora pour le moment boshobora kugufasha canke kugusapotinga kugirane kugira ngo dushobore kuca turangiza. Merci. Nibaza ko ata bintu byinshi bibagiye twagaje uvuga kuri byose. Hama umuntu wese yifuza kumfasha ku mugambi twandakora. Baze ko period ya Miss irikirahera mugabo projet bandanye kogwa. Rero nimba ari idée nimba ari aide yariyo yose yifuza kunterera irahari kaze cyane. Entreta ijya projet ni yindi nyene wari usanzwe ufise muri Miss Goma canke warahinduye? Iracari yindi nyene c'est juste ko yagiye au niveau national. Okay. Mugabo warakoze basi quand hari hivyo twagize na sensibilité yari en rapport à protection environnement. Donc je twabikoze ama sensibilisation ku materrain kugenda gutora ama twatoye activité et presque byose. Urumva no gushaka kuzobibandanya? Shaka kubandanya. Okay, gushika kugezo ubu nzogera mu geti ya projet narayikoze neza. Rero wifuza abo gufasha bazokukura he bazokuronka hehe? Ama platform yanje yose aruguruye ndagaze kwishura ama message yose umva ayari professionnel yo y'akazi abari abajimbere. Yego bon yibabwire ama platform kuri IG ni First Run Up Miss Burundi no kuri Facebook no konyene na Twitter no konyene. Okay. Wakoze cyane Fuza. Ndabashimiye nawe mwese mwandanye mutwumviriza nibaza ko ivyo yavuze mwavyumvise turamumenye abari bamumenye ijyambere nga abari bamubonye bumvise peut-être ikiganira koze avuga ku buzima bwiwe canke avuga ku byo yakoze ni sawa niba hariho ico warumaze kubona naho ntihavuze akantu gashasha ubwiye uronse ko numwike maciye ubwenge mushiremwo imitahe yanyu kugira ngo ashobore gukora mu projet yiwe hanyuma ashobore kuguma duha Burundi bumeze neza viko n'imvura iyitasuye nibiki usanga kenshi amazi bica bitera nibiki kugira ngo babikorereko. Mwakoze cyane gose rero mwese mwadukurikiranye mwandanye mudukurikirana ku mbuga zacu natwe mukabimana bane namwe abe mu byanyu no mu banyu.